FIZZO yabigize nk'umuntu akunda cyambere akunda umuziki w'u Burundi kuko iyo batawukunda aba yarabihevye kuva kera urumva twese turabizi aba yarabihevye ntabuzi ivyo akora kandi batanguye bobo bikigoye cyane urumva ama DJ PAULIN nawe yavuze ko baririmbye banuka yavuze ko banuka yavuze ati basi bagerageze baze barandaze oya bagera para bagerageze vuze ko FIZZO anuka hayushaka kuri social media iyo ni entertainment ariko mvuze ko anuka biri seriye jewe ndamuronde atubwati jewe ndamfere wowe kweri uranuka. Salut guys, mumeze neza murakomeye. J'espère yuko aho muri mukomeye muguwe neza mushima Imana nkuko natwe dushima Imana. Ni Gloria Munezero kuri micro ya ep15 nkuko vyama. Ni kiganiro Tutafanyaje tugira dukore aho twama dukora dufise sujet uyu wa munsi tugira dukorere mugabo nkaba mfise abainvite nibaza ko mubazi sijya mbere dukoranye ni Matepe Rodrigue ariwe ariyo mazina yiwe yahawe n'abavyeyi ariko akaba yitwa OX mu izina yahawe n'umuziki hamwe n'umu manager wiwe FIZZO nikuze. Ndabaye ikaze rero kuri micro baramutse abatwumviriza hama dushobora kuganira. Karibu. Ego duhere ku artiste. Reka mfate umwanshimire ku mwanya mampaye ko mwabyumvise yitwa OX. Urabara mutanaje FIZZO wewe ni sawa umeze neza murakomeye amakuru y'imisi bakumbuye TV yanyu nziza kumbaye TV yanyu turabashimira rero kuba mwaje nagomba rero tuganire kuri sujet urana ko mfise umuririmbyi hamwe n'umu manager nashaka tuganire ku kamaro ko kugira umu manager uri umu artiste. nziza tuhere kuri umu artiste nkajewe nk'umu artiste kugira umu manager uri umu artiste bifite akamaro kayo bifite akamaro kanini cyane kamwe iyo mvuze kanini cyane umuntu adashobora kwibaza uburemere bwaho urashobora kwibaza ko ari ibintu bisanzwe mugabo ntabwo bisanzwe kubera kuba ufise umu manager hari ibintu byinshi byari nk'umutwaro kuri wewe kwanze manza bikavaho aha tutaraja indani ibwina hari ibintu biba biri nk'umutwari wawe banza bikakuvaho kuko ntushobora gukora byose uri umuririmbyi kuko wowe uri umuririmbyi ufise ibintu biguhanze rero umu manager nawe ategeza kugira ibindi bintu bimuhanze byerekeye wewe. Donc wowe kuri wowe ni wiuno kugira umu manager ni byiza canke ni kuri je kugira umu manager wamaze kumva ko ni byiza cyane gose kana byiza gose byiza cyane gose. Okay FIZZO ni sawa none ura wowe none nka manager kurangura amabanga yo kuyobora canke gukurikirana ibikorwa by'umuririmbyi birakorohera ikintu cyose iyo kamaze kwitwa akazi kandi kamaze kwitwa amabanga kirashoroshe kubera ko ibintu bisaba kuguma wabyeyi igikorwa ushaka gukora icyo ushaka gutanga biroroshe kuvuga ntibyoroshye hagati umugabo bisaba yuko uguma ufonisaba kujya ubona akazi cyane n'ikintu tuza kurangura kuko iyo utari kubikora neza afite twaba kuvuga ati ngoma mpindure mu manager wanje ndondera ubundi abishoboye byose akazi koroshe ariko umu artiste ari ndavuga ati mwene ko dukorana nuko muri uwo mwanya hari ibintu byinshi abona yuko wowe ushoboye. None basi nka wowe ga OX guhitamwo umu manager wisungiye kugira ngo umuhitemo FIZZO waravye ikintu ca mbere kuri jewe mvugo bwanje ikintu naravye banza nkaraba niveau yiwiwe mvuze niveau ni kuvuga umutwe w'uko fonctionne ko
wumvise umanager benshi baca bumva kumbure ngo umutahe iki amahera oyaha ahubwo umanzukara kwanza nivo yiwe y'ubwenge bw'iwaho bugera wewe rero gikuru ni mu mutwe ya gikuru ni mu mutwe ko byose niyo amafaranga za mu imitahe ni mu imitahe za mu nyuma imitahe za mu nyuma kuri ashobora kubona ifisi utazi ukuntu ushobora kuyikoresha cyangwa ukayikoresha nabi rero je namanje ndakwanza nivo yiwe n'umuntu yamukurangiye oya hamye twarakuranye kuva mu buto mugabo kuva mu buto mugabo naravye nivo yiwe and then mbona n'umuntu akunda musique kandi kirenze no kuri ico mvuze umuntu akunda musique n'umuntu azi musique atahura musique kandi yumviriza mfete arumviriza araguha umwanya akakumviriza aguma ari ku mwanya bishasha ibisohotse ibigezweho aguma bizi usanzwe niko kabara akazi kiwe n'ubundi mugabo urumva dufate kuri rya niveau yiwe tunakunda musique aratahura arazi musique cyarico n'umuntu ashobora kuyobora ikintu akakiyobora neza kigakura en fait ni nk'umubivyi arakwemera rwose wose cyane ko turamuze tuba dukorana urumva ko batwiza kumwemera nyina mwemera cyane rwose rero cyane rwose ikindi kintu cya nyuma ni uko uca tunahuza ndamwiyumva ari musanzwe muri abagenzi biroroshe biroroshe njya kuntu namwiyumva wiyumvira yuko nk'ubu yaba mutari abagenzi na FIZZO byari kukorohera même si yari kuba afise mu mutwe nk'uko nyene by the way nawe ari muri musique n'umuganga byari kunyorohera kuko nari gutegereza kumwitura donc akora akazi uri mu manager akongera akora akazi k'ubuganga uratese non pas comment umélange we ntitwari bwakorane imiso unyemerere ndabikubaza ivyo bintu birakora bigenda gute kugira ngo ushobore gukora umuziki n'ubuganga abaganga n'abantu bafatirwa cyane bataba bafite umwanya bagirane ubikorana gute ivyo bintu ndamaze kugira chance yo kuganira n'umuntu afise amafaranga menshi cyane rwose yarambwiye ijambo rimwe kandi nibaza ko nzorigendera ko mu buto bwanje yarambwiye ati nta muntu n'umwe yigeze atera imbere akora akazi kamwe nibaza ko najya kwishura basi bariku donc urashobora kubukorera nko kuri Roi Karede par exemple mugakorera kuri Prince Region canke ahandi urumva ntikabara akazi kamwe cyangwa ugakorera muri leta hama no muri privé mu barubuzi bubiri mugabo ni mu madomene adasa nuko ari umuganga w'umukomersa urumva yuko kandi musique ni commerce kandi ujya mwanya mba ndi indisponible d'abord kwanza umuririmbyi agira staff no kuvuga ayo manager wiwe ayo assistant manager hariho ujejwe hariho ujejwe so kisifi yuko ujya mwanya nshobora kuba ndi injoignable maybe mba napanga akazi neza atiza kugenda ku uyu mwanya ndi injoignable ugeraza kubikora uyu mwanya ndi injoignable ugeraza kwakira imfashije nkaba ndiko ndakora ibi bindi ni sawa none kuba manager wa OX uvyakira gute wewe first of all OX n'umuririmbyi mushasha muri career ya music ariko si umuntu mushasha muri industrie musicale si mushasha kuvuga byinshi arabizi kandi n'umuntu nzi neza kuri jo kwa ni manager wiwe nibakwe kurako biraryoshe hari ibintu bakunda kuvuga mu Kirundi ngo ushigikira so adakomeye mugakubitirwa hamwe rero ubwanje ni fierté kuri jo kurako sindiko joho cyajyanye kuba ndi manager we kurako n'umuntu ndisi yuko afise ikintu kiri muri we maybe benshi batarashobora kumenya muze murabe cyane gose hari izina je maze kumwihera namwise mudatera swata kurako ndazi murimo ndazi biri nyuma yiwe ndetse na benshi bamuzi baramuzi neza rero nganje wari ufise experience none donc waramaze gukora akazi cyangwa wahereye kuri uyu n'umuntu twacanye mu bintu byinshi hari ubuzima bundi twacanye mu mbere ko aririmba turi kumwe hamwe mu nyuma yatangwa kuririmba niyo yamaye idambuye ati nanje eba uri umwanya wanje none ngo mangirageze avuze ngo mangirageze ambuye ati kare natwe tubwire iki twiyubake twiforme tuje hamwe turabiko twogerageza wayingitanije na gato ngo uvuge udute uvuga uti birashobora kutazonyorohera genre comme abari mushasha umuntu urashobora kuba ari umujama wawe cyangwa ari iki mugabo kubera aba yinjiye mu bintu
ukavuga uti sinzi iyo bizohera sinzi ko azokundwa upa azogira success ndazi wowe ntibyigeze bigutera ikintu ca mbere mp'agaciro jewe ni ijambo rimwe confidence iyo muri wowe nyene umaze gutahura ati iki kintu sindiko ndakekeranya ndisiyo niki kintu ndiko ndavuga cyangwa ndiko ndakora nta kintu niki kintu kidashoboka ibyo ndabishingira na rero kora ko muri journalism trust muri we mu kuririmba ndetse no kurimba gusa hari n'ibindi bintu byinshi azi maybe abamwege cyangwa abamuzi nibo babitahura avuga ati tuzogerageza kendo tubwiye nk'umuntu amuzi donc n'umuntu yumviriza d'abord kumviriza n'ikintu cya mbere kigize umu artiste kuko umu artiste nta muntu n'umwe amenya ibintu byose kandi ntibaze ko jean n'iki kimwe ndamurusha muri domaine ari par contre aratahura yuko 0,05% y'ibyo nshoboye bifite impact nini muri kariya yiwe kumviriza nicyo kintu cya mbere kigize umu artiste kandi abartiste benshi kumviriza birabagora cyane nibaza ko biborohera gukorana cyane ko yamuremerana cyane muremerana cyane vraiment si ibintu bya bose ari igihe umuntu usanga ugenda uramuponda cyangwa ukavuga uti nk'uko nyine wari kuravuga ugasanga ntumufitiye icyizere nawe nyine ntiyifitiye icyizere ugasanga ntumufitiye icyizere rero nibaza ko igituma ngira ngo biborohera mwebwe nuko mwemerana cyane rero kuba umumanager wiwe wabyakiriye neza ni ngombwa cyane rwose mbere okay none akamaro ko kugira staff nk'umu artiste n'akahe akamaro ko kugira staff nk'umuririmbyi novuga yuko hariho ikintu kimwe abantu benshi badatahura arico gituma uyu munsi uburundi umengo turi nyuma burya uri muri studio uri wenyene urakora ikintu mugabo uri muri studio uri kumwe n'abantu barenga batatu kumbure hari uza kubwira ati oya ndavyanse nataba atahura umuziki arakubwira oya ndavyanse umutwe w'umwe ntiwigira inama rero gisigura iki staff ira ni gutegura kwanza akazi kawe uwo kwera ufisi izindi gahunda uri kurategura staff iragutegurira staff irakubwira atageze yuko hakugwa ikintu kanaka staff irakubwira ati dukeneye indirimbo imeze uku staff mu bisanzwe umuririmbyi agizwe na staff ikuvuga umuririmbyi ata staff afise wose umuririmbyi kuko staff irashobora no kuzanira ati ririmba ibi bintu naho ubusanzwe uzi kwandika ugira iki ikagutorera staff irashobora kubwira ati amajambo wanditse kuramwo mu ndirimbo fata aya majambo shira ngaha canke develop iki kintu ni kuvuga staff kugirira ni nk'umutima manager ni cerveau staff n'umutima rero umuntu atagira umutima ntakigenda uti rero abantu badafise donc abantu badafise aba manager ntibiba so abantu badafise aba manager canke staff ni ba bantu ushobora kubona naho today abari mu mwanya wiwe amakosa guma haba amakosa guma haba mugabo iyo ufise staff birakubwira ati staff irashobora kugarana ahantu kamara n'amezi 6 none kugira umuririmbyi aronke genre ashobore kuronka staff nkuko nyine ari kurabivuga ni wavyitiramo ni bamurondera donc icyambere ni gutahura no guha agaciro ikintu rimwe so sinzi ko mburu gifashe nka joke mugabo watahuye ikintu rimwe uramenya yuko urakeneye umutima okay ikintu ndiko ndabaza jean uranditse indirimbo ushaka gusohora indirimbo nta n'umwe abizi mbona ide yaho wohera mu kurondera iyo donc iyo staff ntubona aho wohera ngo urondere umu manager no donc wowe wambwiye FIZZO mwari muzinanye yari umujama wawe kandi wari umwemera wari uzi yuko ashobora ivyo bintu ndabizi ashobora kubigufasha mugabo hari uwundi muntu ashobora kuba yiryamiye muhira akamenya ko afise iyo mpano akanandika genre ntabone nyene professionnellement umuntu yo kwitura ngo amufashe ivyo bintu none bica bigenda gute muri iyo ka bon sindiko ndumuhara abantu gusa nibakwe kumuronka nibakwe kuko ushobora no kuronka uwo mudahuza ushobora kuronka uwo mukorogana mugabo nibakwe kuronka manager ushobora kuba muhuza nibakwe kuronka staff ushobora kumvira babe bake babeze staff ushobora kuba ari abantu babiri ukukura akaba ari kwizogendera kure ubwo abo babiri bakakurutira babandi benshi none muri iyo staff ni habakeneye umuntu abafise inoti agashiramo inoti zikwiye kugira ngo afashe uwo muririmbyi abakiza ari mushaka mu bisanzwe amafaranga umuziki n'amafaranga apa y'amafaranga naho umuziki n'ingabirana rero
rero muri ico gihe nakazi ni nko kuva uvuye muhira ugiye ku kazi nta mahera ufise ahubwo uranariha bisi ku mafaranga y'iwawe ugiye gukora à la fin du mois tu vois ya rero na musique nuko malgré que à la fin du mois udashobora gutega ikintu ushobora nakubwiye ntikujya ntumenya umwanya wawe aho ugera mugabo ugumukora udacika intege ukora cyane gose ntaco bivuga ko wowe icyo kintu nk'umuririmbyi atarigera aririmba ni rya mbere arahagurutse aranditse indirimbo kugenda kurondera staff nk'uko nyine nariko ndamubaza OX biroroshe kwera ico kibazo nkuko kacishura umuziki n'akazi yarakazi tugeza kuba serieux ku kintu ushaka gukora n'ushaka gucikako nishura ku bibazo byeke staff niko bacerekeye umuntu agushira ku buryo iwacu canke peut-être umengo hari abantu benshi batahura la différence yari manager n'umusponsor manager n'umuntu la définition ivuga neza ni umuntu amanaging apanga ibikorwa by'umuntu rero umusponsor abaye en même temps mu manager akenshi success iragorana kubera yuko umwanya wo kwimbira gucanga amafaranga ku muntu no guca wongera kandi kwiyumvira ukuntu ikintu kimwe cyo cogenda birabigora ariko umusponsor wa muntu aza staff umuririmbyi ni wayironderera umuririmbyi aravuga ati jewe nkeneye abantu umuntu afasha iki ndakeneye umuntu afasha kwambara bivanye n'ivyo ashoboye uko amuzi akavuga ati agatora uwo muntu bivanye n'uko amuzi nico ashoboye ndakeneye umuntu afasha kwambara umustilist staff donc muravugana ati tuzokora nuku hageze tuzogura uku ma pourcentage ukuntu handiko mbakwa n'ibyo kibato sino ari ibyo bakuze avuga ati umuntu wese ndamuzanye je donc nzomuriya ku kwezi ariko iwacu nibikunda yuko ushobora gukora music wongera ufata umuntu muriye ku kwezi ariko murumvikana pourcentage ya revenu kanaka ibonetse handiko mbakuri ko turi mu artiste bavuga ati nkeneye staff nkeneye uyu amakote y'umusponsor sumurinde arondera umusponsor kuko umusponsor ni mu businessman cyangwa mu businesswoman ashiramo imitahe muri uwo muntu ashiramo imitahe ku kintu yabonye maybe ashobora kubona ati akaririmbo karimbo kameze neza umuririmbyi hamwe umuntu mushikira kudukurikira ashobora gukora ibintu bigize byiza cyane gose akavuga ati reka twumvikane n'umuririmbyi ndamushyira nk'amafaranga ndamwobuje ko akora ibi angirira iki hama turondere hovni mu gihe kingana uko niyo difference yari manager n'umusponsor n'akamaro naho staff iva naho umusponsor aba ni byiza cyane wowe rero uvuga uti abantu barabyitiranya bari bakwiye kureka kubimelange maze kumva ntaguciriyemwo sinovuga ngo abantu barabyitiranya umuciramo deja maze kumva kenshi n'abamenyesha amakuru cyangwa ama TV online menshi aba influencer iyo ariko aragisigura mengo bagisigura ukuntu kubyo bwawe n'umumeme n'umu artiste bimugora kubwisi aracanganikirwa kubera umuntu ngira ngo tuba tubifise ko yite nkuko nyene nawe uri kurabivuga n'uwo twakoranye uvuze ngo manager ngo ni urondera ngo uvuye mu artiste ngo ni urondera ngo mu manager atahura ubuzende donc no kuvuga ni staff irimo manager irimo nabandi bafise ibindi bikorwa hakaba n'umusponsor uyu musponsor rero aza muri yo staff kugira shemwe uburyo avuga ati je uburyo bw'iwanje buzova ha iki swari ukuntu kumugabo staff bigize iki bihari mu artiste wonyine avuga ati ubu bavyumvise nizera yuko tutazosubira kugira iyo basi ku bantu bahora bayigira okay none nk'ibintu bikunda gushika kenshi hakaba ugushamirana hagati y'umu manager turiko tuvugana pa muri staff tubanze duhere ku mu manager n'umu artiste kenshi biba byavuye kuki kagenda gitangura cyo turabanganirwa cyane nk'umuririmbyi cyambere utegereza gutahura kwanza ku muntu yatahuye mugabo ntazibana zidakomana amahembe yego rero hari ikintu hari ibyo tuba dushaka hari ibyo tuba dushaka nk'umuririmbyi mbashaka gusohoka mbashaka mbeho urumva uvuga ati ndasohotse night ndavuga ati genda ngiye aha naha urumva cyangwa ati ikintu gukora ibintu byari byo byose ubora ati nshobora kugenda ahantu iki kuko
turafise ibishobisho abaririmbyi dutwagwa n'ibintu bitwa ibishobisho urumva kumva yuko nogenda ahantu mugabo manager nawe afise plan yapanze wewe urumva ubiharura just kugera hagufi mugabo ntuzi ingaruka mbi zazo kuko ikintu cyose ubwira nk'umuririmbyi gifita ingaruka nziza n'ingaruka mbi rero izo ngaruka mbi na nziza zose zigaruka ku manager ejo mutangura gutatana je sindabona niho ndiko ndagenda mugabo ukibagira ko ikosa ryavuye ku muririmbyi rero twebwe aho dushanira naho arakubwira ati sinshaka kuza gusohoka kubwira iki kintu cyangwa sinshaka gusohoka ugenda aho hantu wese ngomba kubwira iyo ushatse gusohoka nko muri weekend abanza kugusaba uruhushya so arashobora ego bashobora kugenda mu bisanzwe nko gusohoka mu rugo batazi aho ugiye uravuga ati nje ngiye ahantu naho bakaba bahatse rero ashobora kubwira ati ntugenda aho hantu bivanye n'ivyo we aba ariko arategura rero muri ico gihe usanga umengo uratsita ukuntu umengo uraboshwe ugasanga muratanguye gutatana cyangwa akakubwira ati je sinshaka kugira ibi bintu aho nyine ukavuga ati cyangwa ugasanga hari abantu mwapanze ibintu kuva kera mu nyuma manager akabyanga akubwira ati je ibi bintu wapi sinshaka kugira ibi bintu rero udafise umutima wo gutahura cyangwa wo kwihangana murashwana usanga gaho biratabira niho bivuye nko ko umuntu ariko arahindura management yiwe ibintu nk'ivyo mugabo urumva gushwana biva kuri ico kintu kenshi kuko urashobora gusanga ni nk'ahandi naho nyine akuretse ugasohoka ejo kumva wamenye ibiyo by'imiduga y'abandi ejo kumva wagwanye wakubiswe kuko bibaho nta kintu kibura amasolide nta kintu kibura amasolide Keta wewe kuri wowe nawe wibaza ko ari ibiki bikunda kubituma kenshi ko mushamirana aba artiste n'aba manager babo donc kamera mbere nimanje ndagushimira yuko ideba ni nziza cyane gose kuko arizoshika hose umuntu wese azokumva ide kandi abizi umuntu wese azoja muri commentaire avuga ati ibintu yavuze nico cyane sibyo ubushamirana hagati y'umuririmbyi n'umu manager wiwe n'ibintu biba kenshi kandi bicika ahubwo bivana nico bivuyeho cyangwa rero ntibeshe yarabizi amisa tebera byashwanye twani imisi yose mugabo muri sensi yahereye muri sensi yo kurondera ikintu kiri ciza kuri twese kuko naje burya yavuze kuri kote yiwe amakosa ari muririmbyi burya na manager twagira amakosa kuko nk'akarorero birashobora gushika donc je nka je ndi umuntu wa mbere no ba social media umuntu wa mbere nzi ko social media ari cyo kigize umusani ndashaka kumara nk'iminsi fate nk'ubishitse naho bishika gake tukamara nk'umunsi wose ata post ibonetse yego mu artiste niyo wako kambaza igituma habuze post ibyo niko se bari comment manager post yabuze gute uravyumva rero muri uwo mwanya nshobora kwijustifya mugabo wakabona yuko ariko asubira inyuma yego wayi mezuku ugasanga mugabo turiko turashwana pana kubera ngo ari ikibazo ahubwo ni kigira tondera ikintu kiri beta kiri cyiza uravyumva ari muri sense imwe iyi ni sense negative muri ko murarondera ikintu kiri muri sense positive iyo ni sense positive tujye muri sense negative burya abantu bambere bagoye n'abantu bari famous abantu b'ivyamamare nibo bantu bambere bagoye communication yabo ariko ndavuga umu artiste akarorero umu artiste arashobora kuba afise nka anniversaire y'abantu biganye y'abagenzi nk'akarorero akabobije kuvuga ati sinshobora gusiba kandi umva n'ibintu biri private kandi umva birumvikana simbowe mugabo bigahurirana muri iyo mwanya inyuma y'iyo anniversaire hari ikindi kintu umuntu ariko ararondera gutegura muri babantu nyene canke ya place nyene canke ya periode nyene none nico bishobora kwica muri iyo ntivyobura ikintu commerce ni commerce nimba no musi ngaha hari ahantu hambere hanywera abantu benshi nkaza ngaha nyene mu bantu twiganye maybe bashobora gusaba umu artiste ati ngo dora kapera y'irya ndirimbo akaririmbo ugasanga ariko ahasho abantu bidateguwe staff yiwe atavyizi ejo ukazubona kuri social media hariko hasikira ama video ukusaka tanga show hariya mu manager kana kimwazi aragira kamema aravuga ati nibiki bavyo ujya mwanya ariko aribaza ibintu nibiki uwo mwanya tangura kuza amaduti hagati ya staff hagati ya manager umuririmbyi ya staff yiwe yose bigaca bihurirana no munsi peut-être marike mwateguye muri ya place nyene abantu nyene kandi cyo kintu cyari kwa deni hagafaranga igari bajya abantu show yabo wayigiye kuyikora
ijya yejo akondemo agafaranga iragiye gupfa. Donc il faut gukora ibintu ku rutonde. Donc ubisiguye neza navuze amajambo menshi mugabo il faut ikintu cyose kiba cyateguwe. Ibyo rero abaririmbyi ntibigera na rimwe babihuriza ko cyane cyane ngaho iwacu niho tutari professional. Nk'uje turahuye no na OX par exemple, nk'ibyo nyine wari uri kuravuga ndumufana wiwe twaryohewe twagize yagiye muri ibyo bintu muri iyo anniversaire canke ndamusabye none akapera vya vrai yarakwiye kuhindofiza alors que azi ko ndumufana wiwe nko muri ako groupe twicaranye kuri table canke turafise principe dukorera ko nta kibera ubusa. Iyi ni principe igira kabiri. Ikintu cyose nk'umu artiste ushobora gukora gitegerezwa kuba strategique. No muri yakosa waguyemo urashobora kubikuramwo umusaruro. Ucubigira gute rero? Akarorero ndashobora gushika ubunyene bigahurirana uri gukora ibintu utateguye kandi si ngombwa ibintu byose uba biteguye. Hari ibintu byitamo, hari ibintu bibane nk'uko uzubona nk'akarorero uri kuraza uko hari umuntu yagufotoye ifoto irikira siyokira urumva kujya gusiyokira meme n'amajambo na content ariko abikuramwo abayikoresheje uri ushobora kubikuramwo umusaruro kuri ifoto y'umu artiste. Rero kira mu artiste wese ategerezwa nibyo natamara kubwira cyo gituma artiste agizwe n'ijambo social media. Rero social media imaze gutahura ukuntu zikoresha ayo rero ushobora kugwamwo indirectement staff mwahejeje kudahuriza ku kintu muca mugaruka mukaprovinga no contraire akije kintu abantu bagiye kwereka bisobanura yuko ibiri hagati ya staff sibyo biza kugaragara kuri social media. Ibiri hagati ya staff no kurondera ukuntu ijya rero twaguyemo garuka ikaba hariho umuntu akunda kuvuga ngo donc ni ukuvuga yuko je basi uko nshoboye kubitahura ibi naho muba mwaguye mu ikosa iyo mukorana neza ifo ko mubiresolva mukabikorera ngaho indani mugabo après le public nibone ko mufitaniye ikitagenda hagati yanyu. Okay, none nk'ubu unye mu mwibarabara basi mu kibano muki iyo mutari kuba mubana na OX ni mubana hafi nayinzi yavuze ngo mwarakuranye nayinzi ko murabana hafi nk'ubu bishitse rero uko yitwara mu kibano navyo ntibishobora kugira impact mbi canke nziza mu buzima donc muri iyo carrière yiwe. Bavuga ati ikibano kirakengeretse cyo gutuma uzura mu artiste wese ahantu hambere aca kure akunda mugaga aca kure n'ahantu bamuzi. Ahantu bamuzi yajyana bakuzi no hantu hambere upa umwanya muto kuko bobo uko kuri uri ko ashaka kuba provinga bobo siko bazi kuri khayera bazi wewe uko akurashaka no kwihenda bashaka kuba bakubona just ko nyene bikini bwantu bako uko kuri khayera yawo n'umuvyeyi yakuvya kuzi arashaka kwihenda kandi ko mbuganje ni hari ku kintu cy'abantu bari famous rumba umuntu mu akuzi mu bana hari ukuramenya gutandukana kujya manifesta kuri social media sino social media ni gufekinga no kugira none yarakwiye kuca yitwara gute basi nko mu ntoze muri mu kibano wewe nk'umu manager wabona nk'umuntu nka OX umwifuza ko yokwitwara gute ikintu totolera par exemple ko yokora nko mu kibano n'iki? Oya d'abord kwanza n'umuntu wa mbere jenemera umuntu wa mbere nzi uko akunda ibintu byiza. Umuntu wa mbere wanashima ico n'ikintu ca mbere tutiga tugaruka kuko ndabizi neza yuko nawe abakeneye ikintu ciza. Rero sinoba ikintu totolera kuko kuri we ntaco ndamubona ko mugabo ndakunda le respect imbere ikintu cyose. Kuko umuntu wa mbere ashobora gukoresha amakosa n'ujya wita umufana wa mbere. Umufana wa mbere ni byiza yuko abo umufana nawe ukamwereka yuko uri umuririmbyi wiwe mugabo uko umwihereza niko haba agenda kumenyera genre ntakumenyere basi le respect rero bimwe namanumva grand frère wacu muzika yivuga kwifunga sadbema yivuze kandi ibyo byose abaririmbyi b'abarundi baci kubitabura bateze kwifunga ni bimwe uno munsi sadbaringanye ngaho hariyo ndamwatse abantu bari ngaho baza guca bashobora dukamura baba bamukumbuye basi bamukumbuye mugabo rero ni yamahano ahaca everyday ahaca badusa guhindukira kuko barabimenyereye ni handi baca bavuga ati ujya turamana no mwisite twatwicaranye rero kwifunga ni jambo riri vaste cyane gose ibyo byonyene rimwe ibintu byinshi mugari bijambo respect. Okay, merci beaucoup. None we ni igiki wishimiye kuri FIZZO nk'umu manager wawe? Kenda mwishimiye ni kuba ndamuvuze yana umugisha kuri jewe kandi si umugisha kuri jeje nyene
no ku bandi yego n'umugisha ku Burundi ufite ngo ku bandi reka mvuge n'umugisha ku Burundi kose gute muri essence bivuga ko muri essence novuga yuko nimba utahora ijambo umugisha kuko kijya kintu cyo kubera umugisha gishobora kukubera umuvumo mugabo rero kiri muri we ni kinini cyane kumure hariho abo amaze kugifasha n'ahatari jewe rero kuba je ico novuga ko ndamufise ndamwishimiye nuko ari umugisha kuri jewe kandi akaba n'umugisha ku Barundi kandi nkashimira n'abavyeyi biwe bamwibarutse kuko ko numwemerana murarenze oya murarengeje mu bisanzwe ni kujya bavuga ati umwana n'umugisha so rero iyo yakuze akaba umugisha awubera bose n'igihugu muri rusange bisanzwe kuko no musi mbari ngaha ibina arikavugira ngaha yabimbwira turi mu cumba cyane turi muri room mu nama no musi mbari kabivugira ngaha arika bivuga kugira ntihazobura umwe bishobora gufasha canke bigatera intege so urumva abamubereye umugisha Pedo wewe ni kiki wishimira cyane kuri OX jewe gihe cyose je n'umuntu donc sinzi ko ari sixième sens mugabo ikintu cyose gikunda kuba ku muntu cyangwa gikunda kushikira ndacike ku kuntu uyu muhungu ni mushasha mu muziki w'u Burundi nkuko natangwe ndabivuga mugabo si mushasha muri donc muri industry nkuko bayivuga rero icyo nishimira kitaraja ku mugaragaro mugabo bike bishoboka ku bantu batahura bumviriza baraba barabibona kuko ngaha mu Burundi abantu batahura umuziki ni benshi cyane gose barapora ibindi bihugu yego bacumva ndagishingira yuko abarundi batahura umuziki barawutahura cyane tahura umuziki nukumva kugira ngo ntibice bitera imbere nigogana mu gihe baba bawutahura oya iwacu iyo ni deba ufata umwanya munini ibyo ni birebire reka duheze iki cambere sino iyo ni deba iteye ubwoba nta ne tuva tumaze ku munsi umwe tuzobikorana episode tuzobigira saison aba tubigirana tubigira shira ama episode ico nishimiye kuri umuririmvyi natangwe ndakivuga nico kintu kiri le pilier y'umu artiste arumviriza nta muntu yigera amenya ibintu byose kandi naho kandi azi ibintu byinshi cyane rwose ko ndayikubwiye mugabo arumviriza rero iyo uri kurumviriza wumviriza muto na mukuru kandi nta muto abaho nta mukuru abaho niba dutarata muto aba canke mukuru niho ucumenya byinshi urumva ico kintu cyane namwishimira nani maze kumva n'ubundi muntu avuga ati plus wumviriza umuntu cyane plus umukuramo ikintu kandi plus waba ari uri kurunguka kuko ni wagomba uvuga wenyene donc usanga n'utwo waruzi twose uri kuratubahereza mugabo batatusigaranye donc ndabyumva ico muri ko muravuga hama ico mugaya naco kuko nta bintu byama biba vyera namwe ntitubeshanye ico ngaya kandi mube sense ico ngaya kadakivugira imbere ya kamera ico ngaya arangi umutima sana arankarira sana arankarira sana kandi iyo umaze kubona umuntu mumeze nkuko muri murunganwe rumwe so arankarira cyane arangi umutima sana so mugabo kuko Imana yampaye gutahura hari n'igihe mbabara nyene nkababara nkashavura sana mugabo ko Imana yampaye gutahura ndumva yuko sinaba nkenereye arankarira sana nk'iyo nkoze n'akayerere kamwe kandi n'umuntu akunda umwanya rero ncerewe yarasize kuri uko rero ebahana naho nocerwa isegonde zitanu amanza kwanza kama kwanza isomo kwanza arankarira sana ico kintu ndakimugaye kandi aho nyene bakubwira ati haje nyene hari ugayira umuntu niho nyene ukundira umuntu zora umuntu kumugaya cyane gose nuko ugenda umutekerezaho cyane ugasanga unavuye no kumukunda nane ngiyo mushavuzanije cyane iyo mushavuzanije cyane bifata umwanya ungana gute ni mutoya cyane kuko mvuze ni mutoya kuko twama turi mu kazi buri munsi turashavurana kuko turabantu kandi turashobora kuja mu buzima busanzwe umugabo urashobora gusanga dushavuraniye ubunyene inyuma y'isaha imwe dufise akazi ikibuza ko tuzogenda muri kajya kazi kugira ngo twashavurane oya donc muraba professionnel ibyo bindi garuka nyuma ngo dukora akazi tuza kuresolve ico kibazo ariko mwakazi kabanje kuja imbere si ngombwa kandi muje hamwe ngo mukirozo vuwe nawe uratahura ashobora kuvuga ati none
ko yabigize ega nta kibera ubusa yabikubwiye dufatira ku kintu oya nabikubwiye ahubwo nakubwiye ati no kuri kote yiwanje uyavuze amadefo yiwanje navuze amadefo yiwanje amayerere ndafise menshi kana warayazi naho amayerere afise ndayazi amakarita afise ndayazi nawe arafite nk'uburenganzira bwo kugushwanira none sinakubwiye ati harashobora kumara nk'umunsi atapost bati none uri mu biki ya mufrere uri mu biki kijama cica kazi uri kurica kazi rero hama tukamenya ati ako kantu ndakumvise kandi niko none nawe ni ikikiuga ya kwa OX je sindababeshe nkuko nawe yabaye frere akavuga ati OX je vraiment FIZZO ikintu muga yako ni je namaze bone nico kintu cambenga je namaze donc uyu n'umuririmvyi mwe ni mushasha mugabo burya afite ibikorwa byinshi je namaze kuvuga umunsi basi uno munsi tuje muri studio ko arambwira ati eba no munsi tuje muri studio basi ndabiko ko basambe mukira kora karimbo kuburofa mugabo hose mbona yagu bati muje abakwera uguma yagize rago hose aguma yamaye ibintu bati nari basi makarimbo basi kuburofa basi donc nije nyere mu icyo nico je ndamugarira kandi ndabizi ko bari kuri kamera bavuga ati mu biyari karaza nibyo guhatarisha ibintu ariko basi mu mutizi akanye kanga no kubasi gato J'espère yuko antukani nanone reka tuje kuri Destino basi sivyo none twari twatebeje tuzahera kuri akapera mgenzi hera kuri akapera twanze tu Thank you daddy daddy thank you daddy thank you mommy oh daddy thank you mommy oh numwana nakuze munyana mumundekera hafise imico myiza munyana mumundekera nukurura kunza my destiny sezerano ryanje niwe nakunze my destiny thank you daddy thank you daddy thank you mommy oh mommy thank you mommy oh OX again kaje ndabira kana rero ni mwanza ajane mu ngwaye go gana ndabira kanu kameka maze kumpamura igihe cyose akora ibiganiro ari kuboro akunda kuririmba akapela hajya aduga nimba ari hano arabizi nabona mu imisi yose hajya no kuvuga n'amarasasura gutembera kandi si bikagomba ibyo bari muherana nkaho naduza kabisa amahoro no bibi igihe cyose arabizi ko hariho ahantu biza gukupika mugabo tuvuga ati imana yaratanze ijwi kandi handa uzora baririmba hana duga Sizo nanje ko abantu bose bamaze kuraba iyi clip mugabo je nariraje hari handi hantu hantesa ahantu avuga ngo munde bayoba ngo mugirane jo ukuniza ukunavyinjira mugaririmbe bazi stop ndeba ninde yombera ndeba ninde yombera nichirore chanje nirabamwo nichirore chanje nirabamwo achibibatsi nichibare cy'umutima wanje achibibatsi nakagufa kamagufa yanje thank you daddy thank you daddy thank you mommy oh mommy thank you mommy thank you daddy thank you daddy oh na thank you bia ko bavuze ngo mundeba ninde yombera okay impamvu navuze mundeba ninde yombera wumvise n'indirimbo ivuga Destiny so Destiny abatari ko baratahura Destiny ni destin mu kirundi ni sezerano rero kira muntu afite isezerano ryiwe rero kandi mu bintu bitandukanye rero jira ko ndavuga ko nari nikundiye wowe ushobora kumwankira ikintu kanaka undi akamwankira ikintu kanaka bose ntibashobora kumwankira ikintu kimwe kira muntu afite cyamwankira rero muri ico gihe mba ndiko ndabaza none mundeba ba ange genre ko uri kuramuponda uri kuramugaya bariko barakureba bariko barandaba ninde yombera bonzanira kuko umuntu niwe yiyizi je nije niyizi kuko je nije mba nabonye ico namushimiye ico ndamushakira rero muri ico gihe ndavuga ati mundeba ninde yombera alors ntacyo ndabasigiye so ide cyambere ni true story ni true story byave ujya mudada ntujya nyene ujya mudada sujya ni true story yabaye kuri grand frère mukuru wanje yakunze umukobwa
home twese turamwanga naje nari ndimo mu bamwanga ya turamwanga so rero hari ryari bakuhetse so turamwanka rero byatumye nicara nkiyumvira nkuko sanzwe ndumuririmbyi nkunda kwicara ahantu hajenyene ndavuga ati reka ikintu ndakibyaza umusaruro kuko cyamaye kigwa kuko yararemerewe ntiyararekure no kuza muhira ya ro umusamuzana Emeri yaraserewe yaramwishe rero guhera aho cavuga ati reka ndabikintu cyasanga no muri societe kibano niko biri kumwe byari bisanzwe biri kera wowe baragutera bakagutwara hehe iwabo n'umuhungu si ngombwa ngo wironderere umuntu afite isezerano ryiwe naho bakwanka gute mugabo umuntu wambona aramutahanye cavuga ati tukavuma bisezerano ubu nyene byarakunze byaraciye mu baragize mariage agira yibaruke so urumva bravo nibaza ko iki kiganiro azokiraba cyane uzomuduha atugirire témoignage y'ibyo bintu kuko hari abantu benshi babibamwo bobo bitarakunda camvuga ati reka rero muri ikintu cyitwa destino kuko umuntu yamafise isezerano ryiwe naho bamupinga ikiki iwanyu bamwasiwe ntuca umwana kumbura ashobora kuba yari wawe nyene isezerano ryiwawe niyo mama yakoravuga ati ni destino umuntu atararaba destino no kuri yarahomvye vraiment FIZZO babwire umuntu atararaba no kuri iyo ndirimbo je vraiment sinzi ikintu arindiriye abarundi babagwa ko turiko turabakonveka ko nguvu umugabo wakaririmbo nakumuririmbyi mushasha ameze neza ushaka rero umbwire ukoresha imiti ukoresha iki bigenda gute wewe indirimbo yawe ya mbere son excellence ngo uyo wewe ni indirimbo yawe mbere baragutumye kuri jardin public ngo buryo uraririmbye imbere ya son excellence nyene urabyumva hanyuma pour le moment uraririmbye indirimbo igira kabiri hani misinga iheze 2 semaines isohoye sibyo uko byoba kose uciye uronka show bigenda gute ukoresha iki uci kugira ngo ucoronka show byagenze gute urafise akantu hariho umuntu agomba gusunikira akantu antukano karonka ni bon ntaco nganga ko kuba gatwaye gusa ikintu uvuga ni ubuntu bw'Imana ni ubuntu bw'Imana kuko byose ni ibitanga ni n'ubuntu nagiriwe kuko indirimbo ya mbere ukacuduga kuri stage encore stage itari yariyo yose no bayi ni yariyo yose nuko nyine ukagashirako n'ubuntu bw'Imana kuri ico kintu nta buhinga bwanje burimo nta guhibongoza neza kurimo nta kwandika neza kurimo nta na kimwe ciwanje kirimo cyo novuga gusa n'ubuntu bw'Imana nibakugiriye hama kuri ico naco bica bigaruka hehe bica bigaruka kuri ya staff hamwe na manager babikora neza cyane ubusanzwe si indirimbo ya mbere nasohoye manager yayise mise en place ari ibyo naririmbye son excellence iyi destino nawo manager n'ubundi yayiswe introduction yambwiye ngo hasigaye ko nsora indirimbo ya mbere nacambwira rero igituma yakiso genda ugiriye kumbwiye igituma je narinzi ko afise indirimbo zibiri izo nyene wowe mugabo urumva uzita ukuwundi ntarasohora indirimbo yiwe ya mbere urabona iyo tukiri ku ishuri hari ibintu bitwa ngo table do matière sinzi ko ari byo bitwa plan ku byaba bihari byose mugabo haba ari wakaro aga point 0 0.1 aho ca kuri 1.1 kwa ibintu nk'ibyo rero umuririmbyi wose ariko araririmba aravuga ati ibi bintu ubwo kwenzo bishobora rero hari umwana uvuga ati reka ngerageze ndamanze mpime numvirize ndakubishoboka ndirimbo ni mise en place kubera yuko twari mu bihe byiza ku bajene cyane kuko reka twivuge ko natwe turabajene aho dushaka kwereka umuvyeyi wacu yuko turi inyuma yuko ibikorwa akora tubibona mugabo ibyo bitandukanye nuko uvuga ati uno munsi nyimba ndikora mutegura mise en place dutegura inzira tubereka ati even if muziki dukoze atari wo kuvuga no kudandaza mugabo tubereke yuko omwe ijwi giwe rirahari d'abord cyacyo ama introduction nayo no kumanza kumviriza yuko abarundi bakunda ivyaha abarundi bakunda bimeze gute abarundi bashaka iki abarundi bagaya iki iyo twaramaze kubona ibyo bakunda twarabonye ibyo bagaya ubu rero dushaka gutestinga rero ku ndirimbo ya mbere twumvirize uko abandanya bagira iki batwakira kandi icyo nkundira abarimvyi abarundi abakunze umuziki w'Uburundi barafise ngaha
barumviriza wabivuze kandi wagomye bishimikira ko yuko abarundi barazi kumviriza umuziki yego naho umurundi atovuga arahafise. Okay, none basi feedback ya Destiny yabaye feedback ya Destiny yabaye nini cyane gusumvya Sonic ya Sonic Sense nayo arabona feedback ya kuri Destiny Destiny mugabo ramaze gushikana igihumbi na so kuri jewe en fait nakubwira mari bako afite n'ubuntu ni gift ndiko ndanye kiva ku mana feedback igumari nini mbina nziza byose ndabishira hamwe kuko nivyo bicaye bifungurwa yanje. Okay, twariko turavuga ku bintu vyerekeranye n'Igitega byagenze gute n'Igitega abatabizi nibaza yuko barashaka kuba batariko barabitahura. Samedi passé wari uri Gitega c'était dimanche rero niho mwaciye mugira show rero byagenze gute none? En tout cas ko byagenze kose ndabishima kuko sivyo nari niteze naratangaye cyane gose kuba banyakiriye ukuntu banyakiriye nduze kuri stage en fait narumiwe kuko mvuze narumiwe ni gake ubona iri kuraririmba bakaza kugufumbatisha so narumiwe mbona baza kumfumbatisha en fait navuze uko numugisha kuko stage ya mbere naduze ukitama emotion urira wewe oya baho nyene urarira nyene tutarira n'umuntu urafise umutima kandi urafise gisigura stage ya mbere naduze hari umukuru w'igihugu hajya kera bavuga ngo ubonye umwami bacukira n'amaso indirimbo anje nayo performance kuri stage ya mbere umukuru w'igihugu ari hajya ari n'ubwa mbere yumvise en fait ni mihezagiro na rose kuri jewe ni mihezagiro myinshi na rose kuko ndiko ngenda ndabibona gisigura no kuri stage ya kabiri nace ndabibona kandi n'ubu ndacabibona. Yari yateguwe nandi rya show none? Yari yateguwe na label yitwa Mega Dreams Entertainment fatikanje na DJ Soulite nibo bari bateguye iyo show Gitega. Okay, uti rero waraduze Gitega haratesa hari icyo wagaye urabona ko wosubirayo hari icyo mutegura kujayo gukorerayo? Twebwe turacari bato mugabo turafise buryo ufise icyo ushaka gushika ko urategura ibyo wifuza gushika even if tugushika mukavuga ati nayi nifuza gushika donc kuma kutangura tukavuga ati plan d'action y'umwaka twoguruka plan d'action y'umwaka nuko twogerageza ku barundi kubumvisha yuko ari mwe mu bandi baririmbyi kandi abaririmbyi bifuza gushitsa ku muziki w'Urundi bifuza no kuzana sound shasha romba rero Igitega n'ahantu hambere ndamaze kwatembera ico atari nkenya n'ahantu hambere hari abantu bakunda kuryoherwa muga n'ahantu hambere uzobona gake bakweretse yuko bakuryoherewe ni defo yabo rero si defo umuntu wese afise ko aremwe mugabo abanyagitega n'abantu bambere baryoherwa cyane shoyi warashima shoyi bayuzuye mugabo ntashobora kukwereka yuko yakuryoherewe mugabo ikintu cyambere cyangwa ko umuntu yakuryoherewe nuko haba huzuye. Ariko rero narumiwe yuriye kuri stage nari nzi yuko ni introduction agiye bamubone look kameme yarari indirimbo Son Excellence ni indirimbo maybe umuntu wese aziyo iririmba ahantu hari abantu abapolitician bwa yaririmbye abantu bararyoherwa n'ibitego bwo bajeje byo gwanje ndumiko sobanura yuko Igitega ni muhira nahafashe nko muhira rero imigambi yo kuzosubirayo irahari bibaye ngoma tso kwiduga neza. Okay, turashaka kuva muri ibi tukindira mu bindi ya muri industry y'umuziki muri abanyamuziki ikintu cy'umutima none gute? Okay, nibaza yuko mumaze iminsi atawigirishije murabona ibintu biriko biravugwa cyane muri iyi minsi mu muziki w'u Burundi umenga harimo amatati harimo amakimbirane bivanye n'abaririmbyi abaki bivanye na interview ntuzenye DJ PAULIN yakoranye yakoreye kuri Siren Vibes ndibaza donc aravuga ingene abaririmbyi hari abigenza nabi hari uko mutize hari iki donc ntibyakiriwe cyo kimwe sibyo ntibyakiriwe cyo kimwe mwe rero nimwe baririmbyi ba mbere ntanguye kuronka bashobora kugira ico babivuze ko nk'umu artiste n'umu manager wiwe donc ni ibintu bibakora ko mwese shaka mungire rero mwebwe kuri mwebwe mwavyakiriye gute mubivuga kwiki? Nka jewe en tant que auteur compositeur hajewe OX en tant que auteur compositeur ndagisubiyemo buri jambo mu Kirundi kwanza Kirundi ciwacu
namavuga makene urumva kandi kira rurimi hari ururimi bavuga ukamengo bariko barashwara hari urundi bavuga ukamengo bariko bavuga bukebuke rero en tant que auteur compositeur turabantu dusesangura twarondera ijambo bitamenyerewe kandi ntugenda kurondera kuko tuba tuzi ko kira jambo rifise inkomoka impamvu ryaje nimba vuze ati mbabarira hariho impamvu iryo jambo ryaje mu kirundi mbabarira rero nkuko tubizi umudimu gisigura kirafise ico gisigura umudimu ni kirundi n'umumeti en fait n'umumeti so shora kuvuga icitiranwa cayo hari icitiranwa cacu nimba hari ari kirundi kirafise icitirano rero ntushobora kuvuga ngo imvange ntushobora kuvuga imvange mugabo umudimu ni kirundi kugira nakubwiye hari amajambo utari buvuge mu kirundi mugabo ndavuze mu gifaransa biba biri tu vas urumva umengo nakantu kari en keza kandi mvuze uruntu rushisha mugabo mu kirundi naho ndakivuga acuvuga ati umuntu ntandera afise mugabo ndakivuze mu gifaransa uravuga ati tukavuga kanavuze nagaye kuvuga umudimu ntaco bitwaye kuvuga umudimu ntaco bitwaye kuko umudimu yashatse kuvuga umumeti mu kirundi kandi no mukuru w'igihugu araduhimiriza tuvuga ikirundi rero ndavyumva hanyuma none ndiko ndabaza muri mu byabaye uko yabivuze uko message yatanze byavuye ndibaza kuri Dramati igihe yavuga ku bintu by'abadiaspora kwa kuri wewe nka wewe ugize ikintu ubivuga est-ce Dramati kuri wewe yari yakoze ikosa cyane nakoze yakoze icyambere kuri jewe nta muntu adakosha nta muntu adakosha rero naje ndiko ndavuga ngaha hariho parti imwe ndiko ndakosha n'indi ntariko ndakosha rero gusa ikintu cyabaye nshaka twame turavuga gutahura kubaha ujya benshi bakunda kuvuga living legend FIZZO ndibuka dukora imishambere narakubwiye jewe ntabwo ndabafata nk'aba legend gusa n'abavyeyi b'umuziki b'u Burundi kuko umuvyeyi arashobora gusaza ukihari ino musi papa wanje niyo abagira kugakoni je ngira muri Mercedes aguma ari papa wanje aguma ari papa wanje arafise ico yakoze kinini je ntazopfa nkoze urumva kuko FIZZO izina FIZZO mwe muri fata minenego abantu benshi barifata minenego ari izina FIZZO Sabina navuze nayo ya ndibuka narabavuze abantu batatu nibo nkunda gutangira kwa karuriro n'abantu bafite amazina atari gufata minenego narakubwiye ikosa ry'iwabo twebwe ntidukwiye kuri critique bikwiye kuduha ikigo ikosa ry'iwabo riduha ikigo ikintu cyose intambwe yariyo yose bagira riduha ikigo FIZZO yabigize nk'umuntu akunda cyambere akunda umuziki w'u Burundi kuko iyo batawukunda yaba yarabihevye kuva kera twese turabizi yaba yarabihevye ntabuzi ivyo akora kandi batanguye bobo bikigoye cyane gisigura iki Dramati kuvuga bijya yaragarutse arasaba imbabazi nimba yarasavye imbabazi nuko yabonye hajya ntibazokubeshe ngo baramuhatirije canke ngo hari umuntu bahatiriza gusaba imbabazi wamaze kwatura n'akaroti wo gasaba imbabazi nuko muri wewe uba wabonye ati hari bikoze rero bimwe yavuze si bose babaye Buraya bimeze kujya mugabo nakazi uko byo bimeze koza akazi kagumara akazi rero Dramati kuba sinogaruka ko cyane kuri Dramati ko Dramati yarasavye imbabazi nimba yarasavye imbabazi arazi ama DJ PAULIN nawe yavuze ko baririmbye banuka yavuze ko banuka yavuze ati basi bagerageze baje ndazi oya bagera para bagerageze apana bagerageze oya pana bagerageze yavuze ati ujya mwana aravuga je ijya video narayira yavuze ati uyu mwana arazi ndimi ahashitse hose ndazi aravuga biramworohera umutu ati sumu artiste wese wotwara hana hariho hose kuko wewe ari exprima ashitse hose niba ashaka kuvuga mu Congereza aravuga niba ashaka kuvuga mu Gifaransa aravuga donc kandi agumanye swaga agumatesa agumaberewe niko yabivuze aguma yiparfumye yagendera mu modoka nziza n'ibintu nk'ivyo niko yabivuze oya yaravuze ko banuka iryo jambo kunuka ririmo bon hariho video najuza kukurungikira rero ikintu kimwe DJ PAULIN we yariko aravuga rumva yariko n'impanuro mugabo zifise message ziriko ziragana rumva rero iyo
muri uyu muziki wacu bavuga icyambere avuga ufisa gatwe gato akarinda uruguma sishaka kwinjiramo deep mugabo kimwe novuga nuko uno muziki singa mu Burundi gusa kwisinzi rero abayoboye canke abagize si bose bagenda biga si bose biga rero Harmonize ntiyize Diamond ntiyize rero mugabo sinovuga ko amusumvye ururimi cyagirike rero saba boss bose abagwiza tunga bose ngaha mu Burundi bize rero kuri ico kintu DJ PAULIN yarakosheje rero kandi gusa ni bakubwiye ni entertainment numwidagaduro rero ni muri divertissement urumva ukora icyo ushaka gusa nakubwiye gusa bakavyakira kimushobora gukora icyo ushaka kikakwicira cyangwa kikagukiza kikwera umugisha cyangwa kikakubera umuvumo rero hama FIZZO kuba yavuze umudimu ikibabaje ni kumva ngo FIZZO afukamye rero oya sindagishigikiye FIZZO wewe agenda ndarezima kubera ko ikibazo umaze kubona iwacu dufise tuzi gutahura entertainment ni iki kandi ni naco gituma ubona benshi bariko barabidivizamwo kwinshi bamwe babishira muri cadre ya politique abandi babishira muri cadre ya social abandi babishira muri cadre dufata ikintu kimwe entertainment nico kintu conyene gituma umuziki wa Tanzania udomina muri East Africa babasumbije yuko bobo barazi gukoresha social media gukoresha social media rero so gufata entertainment bivange na politique vuze ko FIZZO anuka hayushaka kuri social media iyo ni entertainment ariko mvuze ko anuka biri seriye jewe ndamuronda twabwati jewe ndapfuye wowe kweri uranuka Tajo abujibise no gukora none ngo FIZZO aranuka nakarorero ndiko ndabona karorero mugabo muri cadre bivuzemwo yakoresheje nk'umuntu akuze yakoresheje politesse kame muraba poli ukavuga ati abaririmvyi b'abarundi meze kuno mugabo twibuke tubwira twese twemezanye yuko hajya mu jambo abarimo la moitié de la vérité umuntu yindi umusazi ngo aze abwikira ko atazi gituma Jean we kuri we ubona yuko ila raison tena kuko entertainment FIZZO afise raison Paul afise raison Sadbi afise raison kandi hamwe abantu bazi neza abantu batatu bo bitahura kumwe ikibazo ntikije no munsi hagati y'abantu batatu gishobora kuba cyari insanzwe kihari boya jewe no munsi ntiwontuka cyenye ishuru nyene acari ikibazo abari ikintu cinyegeje ubu kabuye gusa mugabo Jay-Z iyi conflit yanjohe kora ko atagapfuye ntagakira kandi kitakwishe kiraguhitaniza warahigishite ko na poste yawe narabonye poste jo yari mu kukwera iki wavuze kujya no igituma navuze kujya nuko nzi inyuma y'ibi byose hari abantu bariko barunguka hari n'abariko barahomba karorera bariko barunguka ni wawe naco nugaruka igagenda umwana kwanza twe turabana ngamwe none umwana ntabona arabona mugabo hariho ijambo ntico ijambo musago muri jewe ndafite ico mbona kitandukanye n'ico mukuru wanje abona mugabo jewe umugabo ndazi ko ari ico mbona kingana na jewe okay rero nanje reka nanje ndakubaza naho umenyesha makuru umudimu ni kosa no je kuri jewe numva si réellement vyo bisigura umumeti oya bisigura uko nyega niko okay si ari umumeti kuba umumeti si kosa ni yavutse kuma afise amarasi abiringira na marasa banganye ndibaza okay sorry gatonya ndabaciye ngo mwese kibazo kiri kuri Dramati FIZZO Sadbi PAULIN okay turetse dukuyemwo Sadbi donc Sadbi ntana birimo cyane gose dufatiye kubyino munsi ego dufatiye kuri PAULIN ijambo yavuze murarizi dufatiye kuri Dramati ijambo yavuze murarizi dufatiye kuri FIZZO ijambo yavuze murarizi hari urasura kwandika muri bose cyane kwishura none ko ikibazo kibandanye kubera nyene ngira entertainment nabigusiguriye bifore ko ibintu bimera kunyene biryohe nico gituma Paul mama je wanashima ka jenshimire aba promoters bariko barabije inyuma ubu tuko turavugana je n'umuntu ambe yumviriza radio nta nkuru nimwe irenze ubundi ihari ariko subira inyuma amezi 6 hari yamaze kwiga amezi 6 ntanashika izi mu Rwanda ubona mu Rwanda kwari rwabaye Burundi ariko Paul mama inkuru ihari ubu nta mu journaliste n'umwe atagira inkuru zirakwiriye rero ibi rero bisaba yuko bigira iki
donc rero hamwe ni mukaya amabifu ni murondere rero ibintu mugira rero muraduha show muziki umuziki ntuhagarariye kuri ico no okay je comprends mugabo urazi ko ibintu bigira impact nini yani ivyo nyene kenshi conflit iratuma oya nayo tuba conflit irashobora none baza ko hari n'umuyankana n'undi muri abo aya abana shimo n'ubu nyene usanga bicene ko basanga inzoga donc wowe rero ubona yuko byari bikenewe oya byari bikenewe ko ega bo hagati y'abarazi ukuri mugabo ico novuga cyo foke tumenya yuko iterambere ry'umuziki so gusora indirimbo gusa muri entertainment ifoko bagitahura gutyo n'abantu tukagitahura gutyo kandi donc tureke kubyinjizamo ubwenge bwacu bwose mugabo tumenye yuko ari ibintu bituma ni divertissement nyene mwidagaduro reka twidagadure wowe bivuga kwawe nanje kwanje ujya mugabo ntibizane ko kubera ko jewe twese twasomye message imwe ngani twitahura ko umwe wese afise gutahura kwiwe ewe numva vraiment ari message ikuye neza hama ngiye ko nsaba abafana TV yanyu ntigadutahura kutariko twebwe turi abana turi bato mu artiste mushasha kandi banashimna akitangura iyi ni avi ni ide utwarije ubunyene sikuvuga ngo ni ibintu byasabye ko bitegura umwese yavuze ko abibona ariko navyo nibaza ko ari cigwa ibiko biraba ni cigwa ku muntu wese wanashima kuri twebwe tukiri bato cyane cyane uyu mu artiste biradufasha uyu yavuze yuko nibaza yavuze ijambo ryiza avuga ati ibintu byose biba biriko biriraba naho byosheka birikaba ari kosa jewe bimpa icigwa byari bikwiye kumpa icigwa jewe nk'umuntu akiri mutoya si jeje nyene n'abandi n'undi wari wese cyane ndabashimire cyane gose nta nuko numva nawe bivuga twaranye ikiganiro ciza nka mwanya wanyu kandi munambwiye nuko mubyumva si ibintu twateguye nyene nkuko bivuze nk'ibi ndabizanye ko nyene mugabo ndabashimiye cyane kuba mumbwiye mukuguruka mukambwira umwe wese uko avyumva twitegeke rero mugabo rero muri kazoza ka hafi indirimbo ya mbere twavuye muri mise en place introduction mwitege indirimbo ya mbere abakunzi ba BI je nka OX ndabwira ati mutege indirimbo ya mbere n'abakunzi ba OX ndazi ko natanguye kubagira meme n'abansi bose baraza kuza kuraba kuronsa umukunzi n'umwansi abaje kandi bose barakenewe kuko na bibilira bivuga ati hariho pourcentage zo gukunda n'izindi zizokwanga sije nabisize rero urumva bose bazi bakande kuri subscribe ya BI baca bagaruka kuri OX bayikane itegura igikorwa ca mbere ca OX indirimbo ya mbere ya OX FIZZO reke kuturamuje umutima ibintu byo kumujya roho gabanya none ahubwo ibyo ntabikora siba tugoba no basipunguza gatoya geragera ni muri cadre positive kandi nawe arabizi cyane rwose yo ni grand frère wanje arabizi kandi muri byose rero numbe ni manager wanje ni grand frère muri byose uramwemera jewe rero ndabashimiye cyane ndashimiye abatwumvirije ndashimiye abakunzi ba OX bose n'abataragenda n'ubu ndasubiyemo mugende mugire subscribe kuri channel yiwe mugire donc mumvirize ibikorwa vyiwe hanyuma muna comment nibaza ko navyo nyene biba bikenewe hama mwumvise n'umutwe uko OX amwemera PHEDOR nanje numvise mu mutwe n'ibintu birenze hama natwe mubandanye mukurikirana ibikorwa byacu mugire subscribe mugire comment mugire umwe wese arafite ingene yumva na sujet twakoze ko c'est pas seulement kuraba mwabonye ko twakoze ku bintu bya manager n'umu artiste nibaza ko umwe wese nk'umu artiste azobona iyi emission umuki turakeneye commentaire yanyu akavuga nawe ingene avyumva ndabashimiye rero cyane utera imbere na FIZZO n'umuzovana nzokumva muteye imbere mwese muzogamane sinjye none ubisanzwe nuko uteye imbere ubundi ategereza gutera imbere uwawe nizere rero ko bizokwama biruko nyene iterambere ry'iwanje niryo ry'iwe niryo ry'iwanje ugira umugisha mugire aho muba mwubahwe mugire umugoroba mwiza abari ku mugoroba mugire igitondo ciza cyangwa umurango mwiza bivanye naho mukama Imana abane namwe abe mu byanyu no mu banyu mwakoze cyane tuzasubira karibu kandi